Ishirahamwe ESDDH rirasubiye guhaguruka ryiyamiriza ihohoterwa ry'abanyororo ryasubiye kuba umuco mu mabohero y'u Burundi na cane cane mw'ibohero rya Ngozi aho atamezi yijana ivyo bitabaye ubuyobozi buhari ariko kakaba akamizwe n'ingoma mutivyo mubikuye kuki izi tariki 15 z'uku kwezi kw'icumi 2023 munyororo yitwa Bucumi Juvénal batazira wazo yarahohotewe arakubitwa n'ujejwe umutekano umunyororo nkawe indani yitwa Nizeyimana Jérémie batazira gweguye yabikoze afatikanije n'abandi bitwa ngo bajejwe umutekano yarakubiswe aboshwe amaboko agoroye bamubamvye gushikaho arara mu bitaro kubera yasa n'uwapfuye kandi si rimwe si kabiri mu kwezi kwa mbere ko mwaka kuheze mu 2022 Nduwayo Ezekiel yarakubiswe babanje kumwambura bamuboshe bamuteye amazi bamukubita inkoni bamukubita n'imisipi amasentiro uwo yagize ibibazo nk'ivy'ubundi yagize ivyo byose biba ubuyobozi buhari biba ubuyobozi bucecetse utino nivyo vyoba biva kuki iryo bohero rya Ngozi ni ibohero ryatswemwo igiturire aho ubuyobozi bwaho naho wokora ikibi kingana gute hanyuma ugaheza ukabapfumbatisha ico kibi nta gaciro bagiha kuko biravugwa n'ubu yuko uwahohoteye Bucumi Juvénal ari we Nizeyimana Jérémie batazira gweguye ntibanamuhagaritse no muri ayo mabanga yarajejwe uretse ko ataranakenewe nuko ayabamo kuko nawe munyororo nk'abandi yarakwiye kuja hamwe n'abandi agafungwa nta munyororo acunga uwundi bivugwa ko iyo yaciye ahereza 400 ubuyoboye iryo bohero hanyuma abandanya yitegemvye ivyo ntibibaye rimwe ntibibaye kabiri iryo bohero birazwe aho sibigeze bahohotera abanyororo muri iryo bohero uwabikoze nyuma y'imisi 2 yabasubijwe mu mabanga yiwe rero kubera abanyororo batagihabwa n'uburenganzira bw'uko bitorera ababarongoye nk'uko babirekurwa n'amategeko abo bantu baba bashizweho n'umuyobozi nibo bagaruka bagakora ivyo bashaka na cane ko no mu kuhaja ahubwo babanza gufumbatisha ubuyobozi kuko harandi manyanga bakorana mu bintu bijanye n'ubusuma bw'ibifungurwa cyangwa kwinjiza ibintu vya fraude bitarekuwe n'amategeko kwinjira mu ibohero hanyuma nabo bagaheza bakabaha amafaranga ivyo biba mu mabohero na cane mu bohero rya Ngozi urabisanga no mu mapeji mu gasho bw'igipolisi nkuko tuyibona muri ku kwezi guheze itariki 17 z'ukwezi kw'icenda 2023 witwa Nduwimana Pascal yakubiswe n'uwitwa Yamani afatikanije n'uwitwa Pierre Burato mu gasho k'igipolisi ca Ngozi uwo muntu yongera arahasiga ubuzima aho hantu turibaza mbega procureur ahakora iki ko ibintu biyangara abantu bagapfa mugabo abantu babikoze ntibigere bakurikirana bigenda gute ko abantu bakubita abantu mw'ibohero bikabakamizwe n'ingoma ntihagire dossier babakorera kuko naho upfunzwe barakora dossier ya kabiri ivyo birazwe rero kuri izo mvo zose Ishirahamwe ESDDH risavye kandi rishimitse ko habaho gukurikirana abakeka ko ivyo vyaha na cane mw'ibohero rya Ngozi kandi ariko na procureur ubuyobozi bw'ibohero bubagireko ko amatohoza kuko ibi bintu babizimwo ibintu vyinshi babifitamwo uruhara kandi rutagabanije abayoboye ibohero rya Ngozi ku neza yabo no ku neza y'abarongoye tubasaba gukuraho ako kagwi k'abantu bigo barahohotera abantu indani bakababareza amagara bakababareza ubuzima kandi security umutekano nta munyororo acunga ubundi nibabareke ucungwe n'abapolisi bari nyo abandi nabo banyororo mu bandi hanyuma bafungwe nk'abandi